ya ubu nibaza ko risaba rero turashobora kuganira tukagira akarikodi kagufi tugafata ikiganiro bimeze gute rero. Hama Ego. ikintu ca mbere mbanje kugushimira. Ego. Ni ukuri waragize neza cane, Imana iguhezagire. Amina. Urya munsi igihe tuvugana Mm. twavuganye kwa Mungu. Mm. Hama tuvuganye kwa Mungu urambwira yuko ubandikiye. Mm. Hama ubandikiye kuwa mbere mu masaha yine. Mm. Naje mbona andondera kuri telefone yiwe yagiye ajanye, kandi bari baramwimye ko ayivugirako. Aca arambwira ngo bampaye umwanya mutoya kugira tuvugane, turamukanye, mvugane n'abana. Hama twaravuganye, tuvugana umwanya ungana n'iminota 15 aba aravuye kuri wifi. Hama bukeye kuwa kabiri naho numenga ndibuka ko twavuganye mu masaha y'ijoro, turavugana iminota ishika 5. Mugabo naho nigeze ambwira neza ukuntu biriko birakurikirana. Hama ejo ryari kuwa gatatu nitwavuganye. Hama turasubira turavugana ryari, arambwira ati twavuganye umwanya ungana n'iminota 30 irenga. Itangaza. Uno musi rero naho rero tuhejeje kuvugana nahone mu mwanya uheze, arambwira ati by'ukuri jewe akabishara kamaye tariko mugabo ikintangaza nuko tuvugana hagaze hejuru yanje. Agiye bica bicika. Canambwira ati uko byagenda kose aragupurataja kuri telefone yiwe, si wifi yaguhaye by'ukuri. Ikibazo ni iki? Mwari mumaze, urashaka kwibutsa abadukurikiye, mwari mumaze igihe kingana iki kandi ni byiza ko bibuka n'amazina. Umudaba we yitwa nde? Mwari mumaze igihe kingana iki mutavugana? Ikibazo cari kimeze gute? Umudaba wanje yitwa Uwizeyimana FM. Yari yagiye itariki imwe y'ukwa mbere, twatumaze kuvugana kabiri gusa konyene, naho nyene twavuganye ubwa mbere ambwira yuko yashitse ku kazi, tuvugana umwanya mutoya. Hama tuvuganye umwanya mutoya, twavuganye yarungitse audio imwe, hama jewe iyikurikirana yirungitse mugabo ntibigeze banayisoma. Hama niho narindira ndabura, nanjye ntangura kuza ndarondera, bava baramburuka. Yego. Mugabo w'igihe nyene tuvuganiye ukabandikira, niho rero baca babigenza gutyo. None abatelefone mu nyuma ahubwo waranaterefone. Rero jewe uno musi namubwiye ati wihangane, ibintu byose ni buke buke. Ashobora kuba ariko aragupurataja kugira arabe yuko udasamara ku kazi, mu nyuma ashobora gukora ibindi akayiguha wifi. Nzoyimusabira ntacyo. Nuko rero niko bimeze. Rimwe rimwe nyene baramumpa tukavugana iminota mike. Nukuri ndashima Imana, nongera nanagushimira ku gikorwa ciza Imana yagukoresheje. Yego. Amezi ane ni menshi utavugana n'umuntu wawe, yagiye muri Saudiya agasiga abana. None ivy'umushahara vyo vyifashe gute? Ivy'umushahara nagumye ngenda ku kigo yinjiriyeko.
cyane nagiye barambwira yuko umushahara wiwe wamaze gushika kuri ntuze wamaze gushika mu ikarata yiwe ariko ataronke na burungika barabinyeretse byose narabibonye ingene vyakurikiranye umushahara w'amezi 3 mugare tuvuganye no munsi yambwiye yuko azomubwira amabuja wiwe akamujana kuri office kugira arabe ahembwe iki ni ikintu gikomeye cyane navyo nyine tubwirizwa kubabwira ariko ico ntaco sinoza kucinjiramo kuri office nimba bashobora kukikwishurako ukomeze ugendeyo bamuhembe jiwe nzoja mu vy'umushahara mbonye yuko batariko baramuhemba mugabo ubu iki cyonyine kirakwiye twatangiye kuvuga kandi bajye abantu baragoye sinumva ngo baragoye kuko no mu kumuhamagara yaransambishije cyane mugo nanje nzi ukuntu nganira turaganira turahuza nukuri yarambwiye ati vy'ukuri jewe mabuja wanje aragoye cyane kuko ari gihe ndiko ndamurambona umenga afise ikibazo nukuri aragoye cyane aragoye ndambwira ati wihanganira aho nyene nta ngorane ubu rero bigenda uko akaza aramuha rimwe reka ngomba kugira hano gatoya burya yandikiye n'umugore ni nabuja canke ni sebuja nabuja iyo nimero narwaye nabi kuko bwa mbere twavuganye nitabwe n'umugore aca nk'umugabo kumbure sinamenye nyirayo yari yanabuja wiwe mudamu wawe yitwa Uwizeyimana Efemi okay mwiriwe Mugisha sawa umeze neza twe ni sawa ayemeje kwandikira audio ca ndayifuta bivanye n'ahantu nari mpagaze harwama rero nagira ndagushimire mu ncamake by'ukuri ikintu kiba umuntu akabura ukuntu agishima akabura n'ingene avuga rero urazi yuko ejo nari nakurondeye ndakubwira ikibazo mfise c'umudamu ko bamwimye wifi rero ndizeye ntakekeranya by'ukuri yuko message wabandikiye hariho ico yakoze hari ico yahinduye kuko uno munsi ciye mbona igitangaza kidasanzwe ciye mbona bamuha wifi kuri telefone yiwe arambwiye ati bambwiye yuko ari iy'umunsi umwe ariko umunsi umwe rero je mbaye ndashima ivyo ibintu byose ntitwobironkera rimwe mbaye ndashima ivyo n'ukuntu Imana yagukoresheje by'ukuri ndavyizeye ntakekeranya message wanditse by'ukuri hari ico yakoze rero n'ukuri ndakengurutse twavugana nk'iminota ishika 15 abaravuye ku murongo arambwira yuko ngira bishitse uza gusubira kuvugana ku mugoroba kuri twavuganye arambwira ati bambwiye yuko bampaye wifi y'umunsi umwe rero Imana iguhezagire shishikare kukongereza umugisha ego nuko kwitanga kwawe kose by'ukuri mbaye ndakenguruka saba Imana ibahezagire mwiriwe Mugisha mwiriwe neza twe turashima kandi dushimira n'Imana yagukoresheje mukandikira barya abantu n'abantu bagoye cyane
rero je kubwiwanje by'ukuri ndagushimiye ndagukengurukiye by'ukuri ku ciza wadukoreye wankoreye kuko harya burya umuntu ari mu mahanga umaze ukwezi amezi abiri atatu mutavugana ngo muyage harya burya kirababaje mu mutima cane. Rero je ndagushimiye ku ruhande rw'iwanje ndazi nawe ubwiwe ndazi azoshima kuko namwidegemvya araronka kuko n'akawifu bamuha amuhagarara hampande je ndibaza ko baba bamuparataja. Rero ejo Imana ishobora gukora ivyayo bakamuha akawifu nyene nk'uko bikwiriye umwanya muremure hama akagushimira nawe ubwiwe. Rero warakoze warakoze cane Imana iguhezagire ishishikare gukoresha nk'uko nyene ikiragukoresha n'ubundi ahubwo urushirizeho kugukoresha kuko hari ivyo umuntu yumva n'ivyo yumvira agaca asanga umenga birasize ubwenge. Umenga birasize ubwenge cane kuko nanje ubwanje nagirereye kure niyumvira ingene vyogenda ariko ndabura uko ndabigenza mugabo ndaguciyeko nawe bamuha uwo mwanya w'iminota 5, 10, 15 nukuri biragenda neza tukayaga afuma asivye umunsi umwe mugabo bakamuha akavugira kuri telefone. Rero nukuri mwarakoze Imana ibahezagire ahubwo ishishikare kubagurira nukuri irushirizeho kubaha n'ubundi bwenge nyene bwimbitse kurusha nukuri mwarakoze. Ibisigaye ndarindiriye uko bizokurikirana. Imana ibahezagire mwarakoze. Mwiriwe nukuri turashima Imana. Twavuganye ejo nk'iminota ishika 15 hagati ya 15 na 20 biciye ku telefone nyene yewe mugabo ambwira yuko bamuhaye iyo munsi mugabo urumva ntiwakwiye kuko twavuganye uwo mwanya nyene gusa. Bisigaye navyo aramubwira yambwiye yuko bavuganye na Nabuja ko agomba kumujana kuri office guhembwa amafaranga bagomba gutelefona. Yamubwiye ngo ngomba telefone ugira baguha amafaranga. Nuko niho kimeze yambwiye je amafaranga ndazi bazoyampa kuko yambwiye ko agomba telefone y'ababwire ko nkeko akeneye amafaranga. Nuko ubwo urumva twavuganye uwo mwanya nyene twasubiriye kuvugana kandi mwarakoze cyane by'ukuri. Sawa Ndiko ndabongira iyindi message yo kubaboreza. Toya nbanze ndabakosore buriya abatubanyi tuzinanye cane gose. Okay, nuko rero ubu novuga ati Imana ishimwe ibisigaye nkufurije umugisha nihagira impinduka mu iminsi ku byo kurungika amafaranga bibaye ndabasabye ko bobifasha kubera ko bo batabyazi. Niba asoma message ashaka kumpamagara namusabye ko unyemerera nkamuhamagara tukabivugana canke nuko ambisigaye navyo ni ofisi. Ndayishimiye kuko mva ko nayo yagerageje kuguha amakuru n'ubwo bwa mbere bari bakweza amaguru kubijanye no kuvugana n'umuryango amezi 4 ni manini bareke kuza barakwega amaguru. Ni vyiza no kuri iyo bakoze neza turabashimira. Urumva ko nko kuvya umushahara ufise amakuru iki ni ikintu gikomeye cyane. Yaba nk'ibi babikora jewe simba ndinda kumeneka umutwe
ni n'akazi kabo nibaze barabikora ya murakoze rero Sawa namwe murakoze Imana ibahezage. sa murakoze nshuti nta byinshi nshaka kuvuga usibye ko nshimye kandi by'umwihariko uwagarutse kutubwira ati bya bintu byagenze neza mwaramubonye tumutabariza haheze iminsi urabona ni byiza ko eh, ni byiza ko akazi kiwe kariko kagenda neza hama kandi akavugisha n'umuryango yahembwe amafaranga igisigaye ariko yarungika iyi ni intambwe ikomeye n'ibindi bizogenda neza ndabashimiye rero